ko nubundi uyise concert nta concert bakorera ahantu amahuzo ubwo buboro bwo mu bubare burabaho mugabo byose bwo burafise ingene bwitwa n'ama concert rero nyezina concert nyezina ushobora gutegura nko ku mutwenzi ubwo ni concert bateguye kuri Gera Plaza ngo ni concert bateguye yes concert nkaho Sadberg gukorera le premier yagiye hari kuri brigade hagiye afata stage ayishira imbere y'umuryango wese simbitse umuziki wavuga uko bafre yakubita yazizanye umufuko mwese ama ushaka yuko abafana baryoherwa bavu byarakubita ariwe kandi na mipro yarahatswe yara umufuko wese wari umubereje sikanatibuka Pasteur Lopez ni asamara bazomugira nk'ijojo ushaka ufise zwa rusengero n'amasengero amwe bakubita ibiyamwe usanga ari butete bakubita ibisirimba ushaka ivumbi tumuka urusengero rwose abantu bagashira gasohoka bagwaye grippe Lopez umutumi yarahanze narabe acakora indirimbo nako indirimbo zo barazakira kandi burya hajya Lopez abantu benshi bamwita ngo n'umunyarwanda kugira baduci intege babyamwite iyo tuntu twose twiza tubaye umunyarwanda kugira byitirirwe nde u Rwanda je umurimbyi y'umwaka Genogira Fernando Mbata kuko yarashimwe umwaka waheze ashimwe haronka ibiraka bitandukanye haba mu gihugu no hanze y'igihugu pera apfuye kera Morantere yishwe n'abandi bishwe n'abaraperi twizeye turaduza ama mu nyuma bashagambana abaraperi nk'abandi dufite abaraperi benshi ntuzi ko nka bife tuzi ko n'umuraperi n'abahora carapa arapa mugabo si cyane cyane ni arapuye arapora ubujambo kuri bizarre ne butameze neza ariko hari undi muraperi akunda kwidoga avuga ko batamushigikira inde kingorongoro reka tuje muri reality. Fabilove arakunda kuvuga ko adashigikirwa ndashagashyigiwe nande ashagashyigiwe nande none mwebwe ni muri ngaha twene dukeneye abadushigikira umwanze gushika mwe murondera ibintu ahatariho mze papa uravye nka za 2009 2008 uravye vibe rap yari ifise baruriro basora bafizo basora bagongana yene kabisa ko rap burya yagize n'ama challenge yagize n'ama battle niki muka nuwo bikorana nandi bose kubashitsa abapede ngorane gusa ayihongoza jaye nabonye Fabilove ariko ari imbira Vanessa ariko indirimbo imeze neza Vanessa Mone afro maze kubana mu bitaramo binga namubonye mu bitaramo bya ari kuri affiche yaragiye kuri affiche mugiye kubukinga ino jimoni ya Afriba mugwa nka Bonis mana we mu rundi ruhando Sadbi avuga Buja Piano canke Afronat akona Buja Piano ntibaho nandoke pari ko raza kuri ni Buja Piano gisiguri kuri ibyo nibwo nibyo bintu by'ubufanyire nibyo bituma na game yacu idakura pin bitagira umutwe n'amaguru Buja Piano nk'igiki nubwo uteka muje niyo mvye namambwira nana afite management nabwiye ati ngege nta management imwe mu Burundi hari ubwo gusabwa bateka mutwe bakena amafaranga yo kurya Mama murakira ngo afro kongo ngo afro ntare afro ndundi Buja Piano cyo ibintu byo guteka mutwe tuvye by'inzara ziko zirakoresha abantu nyene bakeneye kurya ariko umura umwanya aho Sadbageze ntashonje yanga muri uramaze kujya muri asatu bijeje nyene nani ko ari urubanza Yo, hello everybody, what's popping out today? I got body name X-Rambo there, homeboys Kami the fan boy. Nimburi mushashi kuri BITV, genda kuri YouTube channel yacu gire subscribe, genda Instagram gire follow, TikTok,
Facebook page hose turahari ni BITV. Umutumire muko muramubona kuri kamera zacu ni Simbizi Wasimavumba, ariko sinamushasha kuri kamera zacu muri BI ni muhira. Reka ndamuramutse nawe waramutse, hama tubandanye. Let's go bro, meze neza. Meze fresh sana. Ndashima Uwiteka kabisa. Umutama w'ivyongoka. Umunyoni. Ivyunguka. Ego. Bakunzi wa BITV, no munsi naje kwa Simbizi kugira ngo tuyage ingene umwaka wa 2024 wagenze. Kuri kote y'umuziki no muri entertainment muri rusange. Simbizi 2024 no mwaka wari ukomeye muri industry 257. No mwaka wari ukomeye. Aho twashoboye kuzimya imiziki yari kiradutera. Iva hakurya y'ikiziba. Muga twashoboye kuyagarika. Ariko ikindi kibazo rero ngomba guherako kuri 2024 ni ikintu cerekeranye n'abaririmbyi ingene bagiye baragenda muri Europe gukora ama concert. Byarabonetse cyane, abaririmbyi benshi barasohotse. Ariko ico kintu ni Simbizi yari umuntu yagipinga cyane, avuga ati bagiye gukorera mu kabare. Ibyo byakabare ndabipingiraga. Ariko harageze igihe ubwira uzurabatera intege. Byakabare bijya byo gukorera muri tuya tubumu bagira hariya. Ya tubumu the house party. Nanka ingene bavyita ngo afise concert. Nivyo nanka gusa operation. Handi bijya birabaho. Hariho haya burya nuko nyene abaririmbyi benshi usanga bikumira. Abaririmbyi b'umwuga banyabo nyene bavuga bati umuziki wanje n'umwuga. Hari uzosanga hari nabaza kuririmbira abantu ku anniversaire, hari nabaza kuririmbira ku mariage. Bari biraka. Ngabo uzosanga kenshi ba mariage bakunda guhereza ibiraka amakaraoke, basanga nkayingo meho kuririmbiye kuri mariage mengo bahereza bambaye miliyoni zingahe. Ariko Simbizi nagushiriyemo cyabibaza nk'ubu nka Bface yarigeze kuja muri muntu nzenye pa ko yari mariage yaragiye muri Australia. Mbwa ntucuvuga ngo ni show. Haga ni nkuko ufata invitation abagwayo gashu ipibliya ngo nangu rafise event. So ko mariage urumva nanka ko kuntu bagenda mu tuntu duto. Tuyo tuntu duto twise tuniniya turafise nge tuba twitwa. Nibyo mpamvu uno mwaka nkene yuko itangaza makuru rizo focusing cyane ku nkuru ritanga. Afite itangaza makuru rirafise ukuntu ishobora kuyobya abantu kuko ni muri sanse gutanga makuru. Rero nk'umuntu agiye nko muri birthday y'umuntu bacuvuga ngo afise show canke ni bya bindi baciringa. DJ Paul akunda kubigira, akunda gutumira abastare barashaka nabo hanze bakaza gusa guciringa muri Crystal gusa cyangwa muri P Club kamenya ati nakaza kuba ari haje bibaho. Ko ndibuka kuva kera hari indirimbo ya Chameleone na Uncle Crazy bigeze gukorana. Hari kera rahize imyaka sinibuka n'imyaka ingahe ico gihe kubwe ngo Chameleone ngo yari yaje gukora show. Bari bamubukinze gusa aze gusa gucira. N'abandi badada bazabikora mu Rwanda bitwa Bashadibu nabo kosa baramutumiye ati nakazoba ari ngaho bacusanga location boîte ruzuye cyangwa ko babaza ati hari umuntu azoba hari. Umva niyo mpamvu rero iyo hageze kwitangaza makuru ikintu muze mukita uko kiri. Ariko natwe urashobora kuripotinga uko nawe waronse report kavuga ati gendose afishe. Niyo mpamvu bica bisaba yuko habaho aho gutohoza inkuru. Buryo mesha makuru ugomba gutanga inkuru bo watohoje neza ufitiye ivyemezo. Je sinoja ngaho nkone ko ndabikubwira banumiye nzo performing hana sije kwabonye iyo president arahira mu bindi bihugu hari habasho tutaramisha habyo ni juste ni n'abartiste bonyene bakwiye kwerekana yuko imiryango yose simpaka y'amasho ni nako ndakubwira
ubwo buboro bwo mu bubare burabaho mugabo byose bwo burafise ingene bwitwa n'amakonsere rero nyezina konsere nyezina ushobora gutegura nko ku mutwenzi ubwo ngo ni konsere wateguye kuri Gera Plaza ngo ni konsere wateguye oya si konsere ufumu yita yuko ari journée spéciale bakubu wayifashe donc ziriya zose basadde bakoze hariya ku mutwenzi ko nubundi uyise konsere nta konsere bakorera ahantu hamahuzoye konsere ni ikintu uvuga uti taborondera ikibanza kinini sivyo sinzi ko wabonye konsere iraho ntozenya Chris Brown ariko gukorera muri Afrique du Sud inde Chris Brown narayibonye wana ko yari ahantu hanini tere nini hariya mu kirere hajya itike y'amafaranga make ijya yo hasi yagugu $60 ya nyuma umbe era marandi namba ari igihumbi mba ne kivara $60 cha wibaza rero iyo ni tike iciriritse iri hasi cyane kandi ugaturaba rero n'ikibanza kinini mwabo ngaha usanga nkaho Sadberg gukorera le premier yagiye hari kuri brigade hagiye afata stage ayishira imbere y'umuryango wese simbitse umuziki wavuga uko bafre yakubita yazizanye na nyumufuka umwese ama ushaka yuko abafana baryoherwa bava byarakubita ariwe kandi na mipro yarahatswe yara umufuka wese wari umubereje sikana atibuka so aba na ega no kurondera ahantu hanini yaho gukorera ntufuja mwese ariko bo kurondera hari bibanza kera hariho za kuri Saga barakora cyane bitaramo kera hariho za Costa Beach barahakorera no kuri Musée Viva barahakorera ikibanza kiracahari ngabo je sindi mpamvu batakiyakorera amasho one people hajya hose barahakorera umvuze ko nko kuri Musée Viva vraiment bazigena ya boro show zaho zagenda neza kandi abantu baraza bakavibinga bakagira je sinzi impamvu bibanza bimwe bagi barabiheba kera no muri Palais des Arts harabera amasho twari ku ma concert ya 2024 mugabo muri Palais des Arts haba ama spectacle tugereye kuri kote y'umuziki n'ubwa y'umuziki ariko kandi ndakwibutsa simbizi ko Lopez Pasteur Lopez yakoze concert y'amateka kuri Jardin Public hari huzu Pasteur Lopez hari huzu Pasteur Lopez na azozimana kandi afise hit azozimana afise hit Pasteur Lopez Jesse n'incuti yanje mugabo nk'impanuro nomo ego n'umupasiteri mugabo afise ingabire umunyamuziki afise hit bro c'est hit no Pasteur Lopez ibi bintu twe dukora ngo sinjana nigeze kumuhanurira sindi uka media namuhanuriye ko nani tambwira yuko ni asamara bazomugira nk'ijojo ifise hit urima abantu ifise hit yima abantu ariko Pasteur Lopez nyene ni abantu gute ubuntu bwose umusangamo no bafise urushengero tumutumira urabe ko atazi asa urushengero rwari rwo rwose muga nazi z'amatete aya kubita ibisirimba ushikana muri kure exagera aga kubita barabye kose yakoze kuri Jardin kwera mo sindavyansi mwanda kubwira ati ushaka ufise rwa rusengero n'amasengero amwe bakubita ibiyamwe usanga ari butete ukubita ibisirimba ushikana ivumbi tumuka urusengero rwose abantu bagashaka gasohoka bagwaye grippe upeze umutumi yaranze reka tuje kuri kotere yawe babona n'ubutumwa ni iki wamaze kuja mu vyunguka pasteur ivi ni vyunguka mon frère mzee pasta p shari kubiriye uri mu vyunguka indirimbo zibiri zifise miliyoni 3 miliyoni biya sivyo ndaba kandi ujya na boost jewe biya vyamba miliyoni biya gende mu bandi konti ikintu gitwa ama views sivyo
jenshi gikira ujya yuzuza lambe yaruje jardin public uje turi kumwe onda musupporting mugabo rero ifu iko yamana strategy zo kuyuzuza aho rero cubanka kujya kwa kigingi ukora igitaramo rimwe mu mwaka kigira kabiri naco kigira kabiri narabe acakora indirimbo nako indirimbo zo barazakira kandi burya hajya Lopez abantu benshi bamwita ngo n'umunyarwanda kugira baduci intege babyamwite iyo tuntu twose twiza tubaye umunyarwanda kugira byitirirwe nde u Rwanda Lopez ariko arafata imitima y'abantu sivyo nace agira apanga plan arabe nazarakora indirimbo zifata no mu karere kujya kuntu yamaze ko ari karemerwa pana yamaze kwemera ko bad nushobora kuvuga yuko yamaze kwemera ufise projet indirimbo zibiri gusa afise indirimbo nyinshi zengahe sindazizi mugabo ni nyinshi ndi umwana wanje aramukunda cyane Pastor Lopez arakunda indirimbo z'ibintu uri mana yakacha ariko bita kabisa mugaje Lopez nawe twuru kusino minyango asuko ya ntawe nzi vraiment nomba zati Lopez asuko indirimbo yenda yize mwana wo twohurire ngamwe barabara sinawe nzi ninge nasa ntavyo nzi sibura ko atarafatisho baza encore kubera yamaze gufatisha ndaje mandamuzi ubumuzi yap ukora bitaho umuntu rero je ntaramenya inge nasa umva ku buryo visage ubona ko njya kuntu mpera dramati nabwiye ati ni dramati ni bifesi ni karabasase ni fizo ni roriro ni bauden umva uri Fortran ni Apollinaire ni Dudu ni Davidi abo duhuye naho no bansinziriye naho no mukora ko gusaho no menya tuni naka rero Lopez bado turavyemera niki yap okay avyemera niki cyo ico ndaceme voilà umva ntarafata rero mwero muzo muhenda ngo yarafashe tena bado ivyo bibazi ko nigeze kubibwira ntuze abapeti bagisohora yo no gufata noko narababwiye ati mwebwe indirimbo yanyiri hit igezweho mwamwe nta numwe abati ubo bari Canada urabona nayo babwiye vraiment twahuriye mu mara ati mwebwe indirimbo yanyu ni nini ya gusumba mwebwe nimyarangire namwe bwirira abantu bagira iki amenye ko bamaze kwamenya niho muhabwa diri ko indirimbo bayizi bafise kuyitirira abantu bose bashaka savuga ati abana b'Abanyarwanda ni hano hambere baca babashira Rwanda ko utuntu twose twiza uzobona turi ngafi na hafi batwitirira u Rwanda nawe ubunyene ukoraga hit TV yanyu ifatishe gusa gatoya fresh bagita mayavuga ati ayi ni Rwanda Arabyo ya Simbizi turiko turevaliwa inge 2024 yagenze umuntu araje avuga ati Simbizi torera umuririmbyi w'umwaka ninde umuririmbyi w'umwaka 2024 ucutubwira ufatiye kuki waravye biki je umuririmbyi w'umwaka je nogira Fernando Mbata ibyo turabiga iryo gimbata turarigaruka je nogira Mbata ufatiye kuki sa Fernando vraiment je si ntavye guca gauche à droite je Fernando no mugira umuririmbyi w'umwaka kuko yarashimwe umwaka waheze ashimwe aronka ibiraka bitandukanye haba mu gihugu no hanze y'igihugu ariko Dramati yarashimwe ya Dramati Melanin Boy yarashimwe Dramati uno mwaka Dramati wa 2023 mon frère so 2024 nous zenya drama wa 2023 ariko warakoze concert arazana oya biga nibigukange kuza ukora concert ntibyo bigira umuririmbyi w'umwaka none ukora concert utashimwe gute mvuze ati umuntu wa mbere yashimwe n'abantu kamwe ntuze Fernando kandi yarananswe n'abantu benshi nawe urimo je namurimbye nimwe nanka nukuri Fernando niwe je nogira kabisa kuko indirimbo zose yasohoye zarakunzwe nta ndirimbo nimwe yateye swata sivyo yarakoze ibiteramo byinshi mu gihugu yarakoze ibiteramo byinshi nuba kikarakora hanze y'igihugu
nta wundi vrema none uvuga ndi abandi bose ntituye tumenya ibyabo. Tuje ku ndirimbo y'uwo mwaka ya 2024 ndirimbo ya 2024 uyaje no giriya kwa ndirimbo nyinshi none indine iyo nuza yasohose ryari ya Pastor Lopez yuri mana kandi kaje no you have them ko n'indirimbo iri mu mitwe y'abantu bose haba bakizwa haba n'abakibosiri indirimbo y'umwaka Imana kandi kake Imana kandi kake iyo nuko Imana iri hose n'uruyo yaro iririmba aho uciye hose yego je no igira indirimbo y'umwaka aho uciye hose ariko Kazimimana inkunda nayo ara nubu inde Kazimimana inkunda oya kuri izo ndirimbo za Bambata barakuranga gusa urabona nubire gumiduke 7 million yigeze kandi gusa nawe ucugiye ati 7 million arabarundi 7 million bakoresha YouTube boje nane Fernando arabwa n'abarundi gusa nane gashatarabwa n'abarundi ushaka ndamugira umwaka gusa kandi barabya erega ntaco basi none kumviriza mon frère none jumbwiye ndakurondere imirabwa n'abarundi ndakubwiye indirimbo nayo iri mu barundi benshi yego ni Kazimimana inkunda irimo n'abana barayizi mugabo ntangere yawe Imana yakandi kaje dufatere uno munsi kuri Simbizi umuririmbyi w'umwaka ni Fernando indirimbo y'umwaka Imana yakandi kaje Simbizi muri best influence muri irebe tari bimeze gute twavuga ati Simbizi n'imiburiburi no muntu turiko turabona cyane amakontra murasinya amakontra menshi warazi ko wasinya amakontra menshi kurusha abaririmba ibintu byaje bakinyaki bro warazi ko warose amadili menshi kurusha abaririmba sana amadili none yabura gute ufise impano n'amadili yabura gute kandi bagume ngabibereye mu mahiti ariko best influencer buga wari wakanga ndeko na isohoye ya 2023 mengo ndirimbo yanjye twa kona ari 2023 kona nije ndagukona ndi nka puma genda kwica ndakoka mu vyunguka sema vumba niyo ari imbwa zibweja mu mahiti niyo ziri kwisosi nigufa ndazifata mpiri cyamo vyunguka mo frère okay ivyunguka nariko ndakubaza kuri best influence best ego wari wakangaye haki cyana natasha imbere watasha imbere bankuyemwo muri round yo nashaka ya mbere mansabye CV anje nta mwanya wo kuyandika nari mfise cyaranga ico cyo nyinshi catumye nakindi niso bambwiye kandi naye nipanze mvugute anapa bene itatu bazozima ega twadufise amadeni menshi azumuna gukora mu higanwa amaze guharura utwo dufaranga icuzo bari sinire kuzoyitwara none muri bajya bose ndari konsinda harundi mu influencer yagiye yarimo ni benshi barandiri promoter bose bari hajya barandiri promoter no journaliste so influencer ariko ega muze mutandukanye ibi none basi ku influencer ntashobora gutuma ikintu abantu bagikunda igiki kubaza umuntu ibibazo nkuko wowe uri kurambaza ibibazo nje akabari yenda kwishura hagati ya jera wowe uri kurambaza amaze nkishura Jesse ni journaliste none wewe bose bagushira mu kibanda cy'iwande cyangwa uguma mu cy'iwawe wewe uri inyuma ya kamera uye akazi kawe ni kubatsa hamaje akazi kanje no kwishura none urumva yuko je twohigana kandi tutakora akazi kamwe twohiganwa jena rega niko ndakubwira arashobora kuvuga ati nk'ubu dufate ko bamuhaye life ay influencing abantu bayikunde abantu bayibone none ugira ngo nivyokunde uyogira publicity uyogira publicity ngani uyogira branding gutere ya publicity nyene advertising abantu ntituzi yaro difference ya advertise na difference ya advertising na branding ubu arika branding linoji alivera muhimbare oh yeah yasukumo branding nakumugirana branding imwe murafina naye murabibaza ngo ni branding bro
hari abantu bakunda kwitiranya branding advertising na marketing buri yose ni filiere iri kwayo n'amajambo samwe kujya kwa reality na truth ni bitandukanye rero barakunda kubikonfonda Jemba nibara muri branding mpamvu muri best influencer ari kumwe n'abantu tudakora bimwe ukuntu za confondi umukinyi wa film influence karondera ivyo influence kayo basi na jadater ibiti byarumvikana hari abandi bantu bakobwa ngo afise igisusu cyiza ngo duhigano igisusu cy'influence ine igisusu cyo batwara kwicara cyangwa kuja muri toilette hama ngo ashaka kwigama na simbizo hama ngo jengo ngume muri iryo higano kwera ngo yifotoza ifoto ngo agize so kandi nabo atari ibintu biki vrema simbizi nko baraguha muririmbyi ati je ndagomba muririmbyi mu myaka 2 azobagize izina abantu bose amumenye ivyo twara amayirangana gute mu mwaka imyaka 2 cha branding n'umuririmbyi ushaka gutwara musi miliyoni 200 ufatiye kuki kuri hama media nka Buja FM mengo mu promotion bayihira 200 kugira bakuvuze uje muri rotation 200,000 ufata andi maradiyo yose ugenda urariha ibihumbi bisaba kuriha atari inzira z'ubujanja janja tegeza kuriha utegeza kurondera bafise ama TV online bafise ama web TV nabone bagashira nk'imitahe bakaza barakubrandinga bose komputeza kubariha niyo mpamvu rero burya kugira umuririmbyi ushobore kumubrandinga neza ntibishobora gukunda musi izo miliyoni basi bigasi menshi cyane ibihumbi gusa nka 100 by'idolari naba ni menshi ibihumbi bingahe gusa bikeya cyane ubu kuko bisaba ibintu byinshi branding yiwe bisaba imibereho uko abaho kumurondera inzu nziza bamwo kumurondera déplacement nibiki nahanda kubwiye ko bishobora gutwara uburyo bwinshi kugira umuririmbyi ushoboye kumwubaka nyine uvuga uti iyi ni produit itegeza kuja ku isoko yasimbiza mon frère aha umutwe kumwubaka hariho nk'abantu nka je dufate nta n'umuntu hamwe ngo agomba kuntora je mvuga ati ndabikoze umuziki iki niki ngo bantore je ntivyo ukunda nawe yako mu gisoda ntushobora kujayo urenze imyaka 25 baba bakeneye abakiri batakifise amaraso ashushe ati rero bajya tuzi babihe warateye inda ufise n'umwana mu gisirikare ntujamo kubera amaranga mutima yo kubana menje ufu murongo waramaze kujamo nabyo nuko rero biba bisaba rero yuko n'umuririmbyi ntuza gutora umuntu afise amajukumu afise ibibazo mu muryango amarasi w'abana n'iki iyo ngaho mano wogarukira ku mbwana mu micoro turacari muri 2024 turi mu muziki muri rusange turi muri entertainment simbizi apa kuri umu influencer turabizi kuri umu rapper kuri kote ya rap ubona byari bimeze gute muri 2024 rapper yarapfuye kera morantere yishwe n'abandi bishwe n'abaraperi twizeye turaduza ama mu nyuma bashagambana abaraperi nk'abandi dufite abaraperi benshi ntuzi ko nka bife tuzi ko n'umuraperi n'aba baracarapa arapa mugabo si cyane cyane ni arapuye arapora ubujambo kuri bizarre nyine butameze neza ariko hari undi muraperi akunda kwidoga avuga ko batamushigikira inde kingorongoro reka tuje muri reality Fabilove arakunda kuvuga ko adashigikirwa ndashagashyigiwe nande ashagashyigiwe nande none mwebwe ni muri ngaha twene dukeneye abadushigikira umwanze gushika mwe murondera ibintu aho ahatariho mze papa none nkuko twene haraho mwadugiye nawe igasanzwe ari yaradutse Chamura muduze igingorane eka ndakwereka ndagusigura ikintu kimwe Rembo turafise ingorane nke mu Burundi dufise ingorane yuko tugenda tugashikare tumenye ko twashitse twatuba tubandanya tugomba kugenda
Fabio Love hajya byaraheze nta rindi zina zoro nkarirenze hajya byaraheze yarashize ku musozo Baby Face bose nuko nyine ba Master Land no je Master namwe ati Master nuzo wigura urakoresha ingufu nyinshi ngukeneze narengeye iryo office abakuzi nibaganye riraho nini banze kwanza uriraho ibindi ni badaye urumva rero ingwane yacu abaraperi ni iki babashaka bakorere ku biharuro bateye ibiharuro ku mifuko y'abandi apana tumika byako ariko kandi uvuze ngo rap yapfuye gute nimba twosubira kandi tukayiduza mu buryo buwe rap yarapfuye kwiduza mva no gukora cyane bo barakora hari abako barakora bakingorongoro bose barakora gukora barakora barakora muga hariho urundi rugezo munagomba kugerako kuko uravye nka za 2009 2008 uravye vibe rap yari ifise baruriro basora bafizo basora bagongana yene kabisa ko rap bujya igize n'ama challenge igize n'ama battle niki muka nuwo bikorana nandi bose kubashitsa abapede ngorane gusa sinayongoza jaye nabonye Fabio Love ariko arimbira Vanessa ariko indirimbo imeze neza Vanessa none ariko kandi yarashinzemo na rap Vanessa up indirimbo imeze neza wato Vanessa simizi yasema vumba reka tuve gatoye muri 2024 twinjire muri 2025 collabo ya remix ya Belisima wayakiriye gute fresh nakiriye neza kabisa ko muhakwagura mbyo abenshi bari ko barayipinga indirimbo barayishe abenshi n'abayipinga agenda yemera cyumbira byandi ari post nabonye ngo uwigize kugira ngo yisi ngo byarangiye ngo bamugize imbata gute teje indirimbo ni post nyene yandikiye Belisima bagati ngo ibyo kugendana n'imbata n'ibisiga ne muganda yamugize imbata gute fena umuganda yagize imbata fena biyahige ko ngo yagasane ngo none si mana reka nawe mugwano nyagasani wari bon tu ni juste kwagura imipaka benuzenya Edikenzo no muririmbyi munini birafasha no kuri branding muririmbyi brand tu biramufasha biramufasha kandi cyane ni juste kwagura abivyazemo nivyunguka kurabana cyarabayeho muri kahise twarabona ama collaboration akomeye ba Fizo na ba TID ande baroriro rero yakoze anashakanye cyane barakoranye n'abaririmbyi benshi mu Uganda muri Kenya muri Tanzania muri album ya Big Fizzo harimo collabo ya na Harmonize remix y'umudodo urumva ibyo ama collabo rimwe na yamyeho mugabo ngene uyitwaramo n'ibyo birempa bakwiye kwitwaramo gute uko kumenya nyene agaciro kavyo biga benshi ni kwara nkano makolabo kenshi usanga bayanonse kwa gusa mugabo impamvu je bujaje mfa n'ivyunguka sana ko ivyunguka ikintu uzi ko wagitangiye ivyunguka uragikurikirana kane nk'ubu simbizi ni gute Big Fizzo yafata gatimitayo kuri ga ndirimbo y'umudodo remix akareka gutimitayo kuri iyi ndirimbo ari kumwe na Melanin Boy niwe nshaka kubora urabona ko ariyo muri album yose ndavuga ko ari yarenze izindi yocaja gufata indirimbo umudodo akayisukamo imitayo oya urumva ariko ndakubwira ati ama collabo ziratandukanye hariho collabo yo tuvana kuri point A itugeza kuri point B wibuke neza yuko urara nk'umuziki wa East Africa cyo tuvugisha ukuri umuntu yawudugije cyane ninde navuga Diamond
si collab imwe yakoranye na Davido kuranyo collab imwe irashobora guhindura histoire niho collab imwe ishobora kubimva gusa nka turafise fate nka Natasha afitanye indirimbo na Fally Ipupa na Fally Ipupa bano barabise indirimbo na Diamond nari zakera ariko zari gukoreshwa zigakoresha ariko simbise twebwe nitwe twama twisamburirako dufate nko Natasha aragiye muri Kenya kora indirimbo na Calligraph twe aba promoter bamwe indirimbo n'urukato none aho mva baririmbyi bazogira ngo gute oya iyo ayo makomantere yazo kwama kandi no kuri ndirimbo ariko kumwe na Fally Ipupa bari izo komantere zizokwama we focusing gusa ukomba kuja n'icyo ugomba kugerako kwavuga ati yarinde nabi n'urukato n'ibikera amajambo zo kwamavuga mu gihe cyose ko nta muntu ashimwa na bose mugabo uri intumbero ukamenya uti je nkeneye kuvanga shikenga umva rero muri icyo gihe rero it's up to you to choose ariko tugarutse kandi muri 2024 abigeme twabibagiye umwigeme w'umwaka mu baririmbyi ndavuga umwigeme w'umwaka uyu mwaka ni Natasha ufatiye kuki abamoni Afrique twarababonye ubona abo abonye Natasha arakoze ni bien je umuntu uwo uvuga gose no kubaza je impamvu nakubwiye ati moni Afrique maze kubona mu bitaramo binga namubonye mu bitaramo bya ari kuri affiche yagiye kuri affiche mugiye kubukinga rino jimoni Afrique bamugwa nka bonus mana we mukama tugira uzufatiye kugira Natasha mugira umwigemo ko yateguye show agana Lopez na mugizi wa mbere ko umbwiye ko yateguye show kuri Jazz Public Lopez yari kuri kote y'indirimbo y'umwana kubera show yabaye fresh ariko indirimbo ya Natasha uvuga ati indirimbo ino yotuma Natasha ndamugira umuririmbyi kazi w'umwaka indirimbo Natasha ikumugira indirimbo kumugira umuririmbyi kazi w'umwaka simaye indirimbo ho nyene Lofit ko yateguye concert ari Totomo agatumira abaririmbyi nk'abangahe bugakora kandi ambiswe society ni cyane kirakwibwira Jimunda mu ko Jimunda mugira umwaka ari kumbona ivyo muka yakoze impamvu nakubwiye ba Lopez nakubwiye ba Fernando nakubwiye Natasha mwese yinjije basi na infra akoresheje umuziki ndabona supporting yego turiko turinjira ku musozi w'ikiganiro hari amakosa yabaye muri 2024 turi mu rugendo rw'umuziki turiko turaduza umuziki hari amakosa yabaye muri 2024 nayahe nimba warayabonye mbega amakosa yo kosorwa gute kugira 2025 uzoba umwaka uri big kurusha 2024 amakosa yabaye muri 2024 ni nkandi makosa nyene yama kenshi baririmbyi n'ibitahura ntibazi capacity ntibazi agaciro ka potentiel bafise mugabo biko bigenda bikosoka ukebuke biko bigenda bikosoka hari ikintu gitango ni amikari de musicien ndashaka kumenya nicyo kimaze no musi muri aragira nibibazo haba by'umunezero by'umubabaro nubone presence yabo ibyinshi so mugabo ko baririmbyi naho vraiment kuri 2024 barakoze cyane gusa ino 2025 nta numwe manuye ngo wasore indirimbo nyinshi ahubwo ni training bikomeze kabisa ariko mu rundi ruhande Sabi avuga Buja Piano canke Afronat akona Buja Piano ntibaho natoke twari koraza ko Buja Piano gisiguri kuri ibyo nibyo nibyo bintu by'uburofa nyine nibyo bituma na game yacu idakura pin bitagira umutwe n'amaguru Buja Piano n'igiki Buja Piano n'igiki twabibaza Sabi n'ama piano y'Ibujumbu amapiano y'Ibujumbu n'aba amapiano y'aba South Africa mon frère nta piano y'Ibujumbu riba none hariho Afro Congo hariho Afro Niger tema Afro Congo byo Afro Niger ni ibiki byo guteka mutwe bwo guteka mu je niyo mvye namambwira
nana afite management nabwo ati ngege nta management imwe mu Burundi hari ubwo gusa bw'abateka mutwe bakina amafaranga yo kurya urumva Mama murakira ngo afro Congo ngo afro ntare afro ndundi buja piano cyo ibintu byo guteka mutwe by'inzara ziko zirakoresha abantu nyene bakeneye kurya ariko umwanya aho Sadbageze ntashonje yanga muri uramaze kujya muri asatu bijeje nyene mwana uko ari mfise urubanza hora fitira reka muramuzi gira simbizi yuko tawulima amazi yarangiye kurima amazi gwe aranerere yataye sharembo zibiza semavumba ijambo kubaririmbye b'abarundi turangitse jambo bw'abaririmbye b'abarundi mu mwaka wa 2025 no mwaka wo ibintu byinshi no mwaka wo ama opportunité menshi ubu biganiro byose nkora mpereza mvuga ati je nimero yanje ni 69 ndayitangareze jewe ndomo expert en communication créative ivyo ndabibwiye abaririmbyi amenye ko no mwaka utazoronka amafaranga no mwaka azoshaka shabihe bashaduza amaboko ko no mwaka rimwe amatora mba no mwaka rimwe amadiri egeje amatora amafaranga arasirikira sana ono utazoshikirwa kuri no round je nimero zanje nazivutse 69 je ejo imwakenera umuntu aza kubafasha branding imigambi yayo ngana bari ntibazotinye ngo ni bya politike ngo ni iki kuko nta yindi job izobi hari guhera kwa gatanu atari ya politike arara post nabonye uvuga ngo gituma utari kora promoting abaribye ngo nuko ngo bakenye ngo barakenye ni bakironka inuze umusoro bakozi ba BTV nari kumwe na Simbizi ya Semavumba umunyoni ya umunyoni umutama w'ivyunguka ariko hari ikintu nibagiye kukubaza ikintu ca film Simbizi ya Semavumba dutaye mu film zatanguye igishuru byose n'ibihunda bisa igishuru biga byose nivyunguka Simbizi na kinaje matavyunguka by'abantu ziraho jamwe natavyunguka man je akana kabora akabaza hagwa ngaha akabona abaza hagwa ngaha anga ine entertainment ringe ni meze kuva kera ibintu bya mbere abastare baronka numvise ko bacancu bishwe na sida abande abeshera maraya kandi hidazabishi usubira yuko mubambe yamye kuva kera akaboro nta misi heze kavuga 30 Chigi jewe kana kaguze sase nkaye akanaka gusa kumwana yijyamiramo mengo no bwato bwano igopo ya France le nayigeze ku 60 arege ruhura n'umwakurera ugashugura umugore ntagira amabere nk'uwanje ara duzero nk'ingwa ngasanga urupiti gora gutomera cyane ubwo igopo bitatu kundi hamuce mbwira yuko umusani yazakundanira amenyo ntora mpongora hari umuntu yambwiye ngo filme z'abarundi ngo barondere Simbizi ngo azarabafasha Simbizi yego twitege iki mu vya film ivyunguka gose sene ntogira ni ya porno sigaye byose nzokina kuri byose ije kubafasha acha no ambwira ngire ndi komiseri zana n'amajambo bakoresha mu kujya abana amahera ndayazi jewe rero uzoma nzokina gusa ibyunguka ndayibona gometse bakozi ba BTV nari kumwe na Simbizi ya Semavumba ndabitse ko ari BTV ifise na Bear Production turafise photography turafise videography umuntu afise manzi cyangwa ikindi kintu cyose yifuza amasanamu meza afise quality arahabi kazi muri BI Production Simbizi ndagushimire ku mwanya mwiza nandi ndagushimiye cyane ku mwanya wawe yep mane gweza ge asante sana turabakunda cyane ciao ciao